nubwo twari tuvuga imbuga ngurukanabumenyi n'akamaro kazo, ntimwibagire ko hariho n'imbuga ngurukanabinyoma uzosanga kenshi zivuga amakuru y'ibinyoma atyoza igihugu cacu, na cane cane avuga amajambo akokeza womengo baragushinga nuko abarundi basubiranamo. Izo mbuga rero murazirinda, mbere mubonye bariko baratyoza igihugu cacu canke indongozi zaco, na cane cane umukuru w'igihugu cacu General Major Pastor Ndayishimiye, muze mubabeshuze mubabike kure, kuko uwugombera inabi igihugu cawe nta neza na wewe abakugombera, kuko ngo ntawukunda umwana uruta nyina abashaka kumurera. Muze mwame mwumviriza impanuro z'ababarongoye n'abajejwe intwaro, maze muze mwitabe amatora mutekanye, bakwije imyaka yo gutora kugira ngo demokarasi mu Burundi itere imbere. Niho tuzoshika kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 kandi kizoba giteye imbere mu mwaka w'2060, kuko muri ico gihe c'2040 canke mu 2060 ni mwebwe muzoba mubazwa iki gihugu. Mutere umuganda wanyu rero mu kukibungabunga no mu kugiteza imbere. Ni kuri izo mpanuro ndangirije ko rino jambo nongera ndabifuriza gutera imbere nk'umuzinga. Nihahangane ururimi kavukire n'akaraga k'Uburundi, Imana mushobora byose ibahezagire, murakoze. N'umurundi ewe Kirundi uri kindi, ewe Kirundi uri kindi, ewe Kirundi uri kindi. Niho nyine muri rya joro yafata ubutaka ibwita Uburundi, ibuhereza umuntu imwita Umurundi, muhana ururimi rw'iki Kirundi. Mu mutwezi wa mbere izuba kumurindi. Ega Kirundi uragahambaye ntamenya n'uwambaye ikirezi atamenya ko cera, kuvuga rumwe twese turi Abarundi n'iryo soko ry'iterambere ry'Uburundi. Ewe Kirundi uri kindi, ewe Uburundi bwose nta kindi atari Kirundi, hose hayagwa Ikirundi. Ibuhumuza nta gihumuza, Igitega nta Gitega, Ibutanyerera nta Kitanyerera, Ibujumbura nta Kijumbura, Iburunga nta Kirunga, hose ni Kirundi gusa. Ewe Kirundi uri kindi, ewe Kirundi uri kindi. Ndakwihayagize ndakwigine, Abarundi twese dukomere amashi Kirundi tukibungabunge, kuko niyo ngobyi yacu. Ikirundi niyo ngobyi yacu kandi niryo soko ry'iterambere ryacu, ni naco kizogushikana mw'ijuru, kuko Imana irazi ko turi Abarundi. Ubwira uvuze Uburundi rurimi, Imana ntizobizi ikarangamuntu yawe y'Uburundi kwa ntare y'intore. Yaricaye muziko haziko mu kiziba kitaziza ngo kizize nzire ziririzi zirigana haziko mu masango ya rugubona mu baraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu, haziko imutaho hatahwa amahoro n'amahoro hagataha urukundo murundo. Yaricaye muziko haziko ibugendane tugendane tutagenzanya, haziko igitega giteretse gitengatiye umuseso utaseseye imbere waseseye intore z'abasoma isese. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nyene amata n'ubuki bugigitarira mu bwa Nyaburunga bw'umutima wa Afurika. Ndafugera ewe Kirundi uri kindi, urakoze cyane.